mundahengerangana ya hindukira nice ya la ku myaka 23 ufise ibiro bingahe? C'est 123 kilos. 123 kilos. Ego. Yeba. Tugaruke muri bazaji wawe. Bazaji wawe ntibagutwenga. Ego. Ntibantwenga. Nubu baracantwenga. Kintu cambabaza sisi ngene kubera nari umwana. Nukubera j'ai changé le milieu. Njino rona abantu bose kibunene tembo motivation yo kuza kuvuga ouvertement nayikuye kuri ivyo nyine abantu urarengana ahantu kazumva umuntu aravuze ngo basha ngo umuntu ngizo n'ingorane n'ukuri canke ukarengana mu isoko abantu bose bagahamagarana kugira baze gushengerera niyonda surtout que turabakobwa ndi sûr et certainement harabazomubwira orakorojinda harabazomubwira yo basha ufise ingorane nyabaki. Ndahaswe kuguha ikaze wowe uri kuraba television Siren Vibe utarakora subscribe ndagusaba uyikore then ugure kaje ka notification kugira the next video ubuombere ukibona. It's me your host Mishu Miracle. Uno munsi ndi kumwe n'umwigeme wa hano Bujumbura. Turaza kuyaga vyinshi, turaza kuyaga ku buzima bwiwe ndetse tuyage n'ibimukikuje. Apana bitukikuje, ibimukikuje. Ndakura mu kije nice. Ndakura mu kije Mishu Miracle. Umeze neza. Yego ndaho. Uwo kubaza ngo wivuge nice nende? Nice umukobwa aba mu Kanyosha iga kuri Summit afite imyaka 23 ego akaba ari une femme ronde. Wow, mwumvise ivyo tugiye tuyage ko nivyo n'ubuzima bwiwe ariko tuza guhagara cyane ngo une femme ronde raba kwangana ndagusobesa nice haguruka ndabigusaba mundahengerangana ya hindukira nice ya la ku myaka 23 ufise ibiro bingahe? C'est 123 kilos. 123 kilos. Ego. Baba. 123 kilos. Vyagenze gute? Vyaravyutse biraduga gutyo nyene cyane. Oya. Depuis mon enfance navutse mbyibushe. Sinzi cyacokonda. Ni bintu ntataho sinzi vyari vyumbaje konda c'est quoi? Je comprends pas parce que sinigeze mbo umuntu yonze. Oya. Navukanye ibiro nkawe ngaho nimbo vyibuka quand même. 4 kg 300. Nanya vyibushe da. Mu kwevolua kwawe ntivyigeze wowe nk'umukobwa muri adolescence kenshi tavuga hari ukuntu watwama twisunga twa tuzi. Ego. None we vyagenze gute? Vyagenze gute en fait kuva nkiri muto ijya mbere kwanza sina bino urumva naba muri Kenya niyo navukiye muri Kenya c'est mieux c'est normal ariko rero maze kuza mu Burundi c'est là que ça a changé. Abantu bakuraba nk'igitangaza ntibagutahura bakora nk'umuntu ari bizarre umuntu agwaye umuntu afite ingorane c'est pas normal pour eux. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose ikintu gitangaje. Ego. Uvuze ngo bamwe baza ngo ndwara ubwo we nawe nyene ntwigeze wiyumvira rimwe na rimwe ati sha ndafise obésité. Kwanza obésité c'est quoi? Kugira uvuge ko ikintu gifise ubanza kumenya la définition y'ico kintu. Obésité ni gihe uba ufise uravye uburebure umuntu afise na tayiwe n'imyaka c'est pas proportionnel niho umuntu avuga ko afise obésité. Kandi ikindi naco ku bantu hariyo ibintu bibiri hariyo ubuvyibuhe ine umuntu avuga n'ubuvyibuhe akize umuntu agenda araronka selon une époque selon ukwangana l'âge. Wowe none ntivyigeze bishika ati ebanje ndashaka konda mu buzima like urikigugira ibintu vy'ama regime urabona muri adolescence umuntu ateza kwa mubira uri fit
n'ubu ndi fit uragira siporo none yego ndagira uriruka sport uya sinyiruka ndagira marche ndagira natation yego wowe ntiwigeze uja ku mahajime nta na rimwe mu buzima bw'iwanje parce que moi muri famille wacu twese turavyibushe c'est pas quelque chose d'étrange kubona umuntu avyibushe mon père aravyibushe mutoyi wanje aravyibushe mukuru wanje bose none baravyibushe all the family iravyibushe urumva pour moi c'est normal pourquoi genda kuri régime alors que ntagwaye pourquoi genda kuri régime alors que nta kintu kibi ndabibonamwo pour moi c'est normal n'ukuri ntabyo nigeze niyumvira tugaruke muri bazaji wawe ntibagutwenga ego ntibantwenga n'ubu baracantwenga nta kintu mu buzima cakubaza kujya uri umwana kubera warungana okay ntibyakubabaza ikintu cambabaza ngene kubera nari umwana ni kubera j'ai changé le milieu njino urabona abantu bose kibunene tembo tu vois c'était la routine ahuciye mu bana mwigana mu bana bato ego kibunene arumva je nize kuri vivante kuri himbaza j'étais la seule nari kibunene ndumwe urumva sinzi j'attirais l'attention abantu baro yo icana ngene kingana ya ubu naho nayahe ma challenge uhura nayo kubera umubiri wawe ma challenge ni menshi abantu tu sais abantu quand même peut-être une personne ashobora kumenya yuko ikintu avuze gishobora kuba kublessa umuntu peut-être nturabimbaza ariko motivation yo kuza kuvuga ouvertement nayikuye kuri ivyo nyene abantu urumva urarengana ahantu kazamva umuntu aravuze ngo basha ngo umuntu ngizo n'ingorane n'ukuri canke ukarengana mu isoko abantu bose bagahamagarana kugira baze gushengerera bakabayitone ukaja ahantu ugira dufate uburire nk'imoto mu matara akakubwira ngo wowe rero ucuri halo double canke urumva eka no muri taxi bakubwiye yo imodoka ngo havuye kwiramwe canke ngo urara ngo gitanda kimeze gute ngo cyangwa utegetswe kurara hasi urumva yamajije umunyenye ngo intebe ngo urayikwiramwe ngo afite uvunira intebe vois umuntu ugasanga au fur et à mesure yaragiye ahantu ari nyegeza arababara il a été tout le monde en général ils ont été blessés mumenye ko umuntu agenda na blessure moi-même dans ce témoignage umugenzi wanje yanyandikiye arambaza nice ndakubaza ikibazo kimwe wowe uravyibushe kundusha gute wambara isenge gute wambara agakanzu kagufi ndamubwira c'est normal je suis une personne tu as le droit yo kubegwa uya ngo je ngo canumva amasoni ngo abantu bambona gute ndamubwira il faut s'accepter dans la vie parce que ama challenge umuntu ayamana nayo ya uko wonze uragira naho nyene challenge uvyibushe uragira challenge ugereranya uragira challenge je crois que umuntu yategerezwa ko releva ndazi ko releva le défi ndayite nka défi yego kumva yuko uri grande et fière de l'être wowe wagiye kwisi umuntu gute kugira ngo uvuge uti ibyo bintu byose ndazi turamaze kugendana ndamaze kubona bariko barakwerekana intoki wowe uhora ubivyakiruhura twenga gute wabisuye umunsi il y a kwanza umuntu arakura hama yukuze je crois que toute personne ara réalisa sa valeur ego je rero nibaza ko valeur yiwanje nara réaliser ntiri kubera vyibushe canke ntavyibushe valeur yiwanje iri kuri nice seki konda no kuvyibwa c'est pas ça qui nyongereza ikintu umuntu hama ndabona que c'est normal c'est dans mon pays ntibabimenyereye c'est chez nous je dois vivre avec gutangara naho niwo buza abantu gutangara ariko kuko ni ibintu babona gake iko biri rare j'ai surmonté ça unukuri nibaza ko mu bantu bari fier nukuri bo buzi nibaza ko uzi ndi nk'uwa mbere kuko dego naravyakiriye mu kibano gufata gute mu kibano c'est flou mu kibano les voisins tes amis abantu mushobora guhurira ku ishuri abantu mushobora guhurira muri utuntu na turiya
nice ja kuri regime nice urapfuye n'ukuri nice uratabutse ingorane uratabutse mana yo nukusigaye ungana tu vois des trucs du genre ntuzosubire kurya ifiriti ntuzosubire kurya mayonnaise nkuko kumana urapfuye mana bleu muratunga bleu biwani ya ego mu kibano rero aba bani surtout canke abantu baje kuramukanya muhirani bahora bankenza barambya mon père bana isi ibintu ugaburira abana bawe iki bakagena na bimwe c'est normal ni jeune niko bameze guyaha ngurabugabanye bazohura n'ingorane ego iyo ni kibano ego ahantu hose gira regime ndabwiye j'ai été abordé par Amanda yita ma société menshi ambwira kuvyereka imiti yo konda abantu muri ville nazi ngo muri aloe ngo turafise ngo imiti yo kondesha ngo muri alliance turafise imiti yo kondesha muri ville hakazi umuntu akandamutse bite nawe ukamubwira bite nsango yo ngo ndashobora kuvugisha gato nteko mbwira gushanga udavuze ngene ungana ngo hari ibintu ngo byo kondesha ngo nyumva ushaka konda rero benshi bakabayitone nuko ndababwira ati oya nuko je navyo nshaka ngo comment c'est possible kubera ntavyo nshaka sindumva ko ndabishaka abandi nzoshika kure uzogira amagara mabi abandi sinzi barafise nyene ibintu vyinshi bavuga bewe imfungurwa ujya ntuvuga ati quand même si je mange du mayonnaise biki premièrement je na sukari nywa pas parce que ngwaye ubundi ndafise na hypo ariko isukari ntinyohera guya ntinyohera j'ai opté de laisser ariko sinayihevye kubera ngo nonde ariko ifiriti turakubita ifiriti nkunda kubita mayonnaise ariko mayonnaise inyama umva nturabati ndongera kibiro oya tu t'en fiches carrément m'en fiche vraiment kandi nibaza gusa ico nobwira abantu amafishe ni nka dayite gute kubwira abantu yuko indya c'est vrai indya ziravyibusha simpariri indya ziravyibusha toute personne doit avoir une alimentation saine ibyo kandi n'umuntu wari we wese ego hariho nk'uwambwiye ambaje nice uzogira emission ngari ndambwiye vuba ndagusabye ngo uzumbarize ngo ikibazo ngo uzumpanurira abantu ngo bareke ngo kuza baratublessa batubwira nabi ngo hama ngo babwire ngo ngana bavyibushe ngo les méfaits bishobora occasionner namujya c'est vrai quand même iyo umuntu avyibushe cyane hari ama maladie ashobora kwiyataka nivyo kuri we ariko nyamukuru ni gikilo sport c'est normal ku bantu bose nyonze umuntu avyibushe yategetswe kugira sport hanyuma na une alimentation saine kagira imboga amazi menshi c'est tout kuko urazi urashobora gusanga umuntu avyibushe afise amagara meza gusuma umuntu yonze ntusanga afise amagara meza ikindi no bahanurira no kugira check up ya santé yabo chaque fois baronser l'occasion même l'argent ukagenda karabisha surtout cholestérol ni yombi kumunobwa abavyibushe kuko cholestérol irabusha les pores z'umubiri cholestérol iratuma umutima udatera neza kugabanije cholestérol nibaza ko n'ibindi byose vraiment kuba wagerageje kubigwana twinjire kandi muri bya bindi namvuga nti amajijimo y'abantu abatipe bakudraka barakwaburda facilement vraiment it depends urazi abantu bose guzabo ya hari umuntu akubwira je kabisa sishobora gusokana umuntu avyibushe nta basi sinshobora no kumwiyumvira yego hariho n'abandi bakubwira ati je rero atari umukobwa avyibushe dushaka kwicarana je les comprends tous umwe afise amaguyi we yego kandi sishobora kubajuja uya kuko umwe akunda harafise ikintu abakunda yego rero hariho abakunda nyene abantu bavyibushe nkuko hari abakunda abantu bonze nta hanya borda nyene ubashaka peut-être gukunda n'umuntu avyibushe nta nari muhora ukurashinga ku muntu waza gusanga usanga ati akoze yataye yawe yaciye kwanka nta nari mu ivyo bikuba kucana vyaba vyakubaye je ne crois pas kuko nkuri abankunda ndabafise nkuri ndabafise baramaze kuyakira ndabafise
ego kandi mpora mbona ibe mu bagenzi ibe mu kuvuga no muri relation bose no kurinda bafise je peux pas dire ko umuntu yaranyase kubera atayanje peut-être bo babariho ariko ntabwo baje bakambabaza akabimbwira ngo umva ngo nari nagukunze ngo ariko ngo ndakwanga kubera uvyibushe oya nkuri nta numwe abaje bose kunyaborda bavuga ati umukobwa turamukunda kubera aravyibushe kandi yakiriye ntaco bimutwaye yego reka duheraheze neza rero umbwirire akajambo abo bantu bose uhere kuba vyibushe sivyo bifuza konda batariyakira en soi bonyene hama umbwirire iyo societe yacu tarabatahura ego premièrement ni question bazokwishura bonyene pourquoi bakeneye konda est-ce que bakeneye konda kubera babona ko ari babi canke bakeneye konda kubera banezereza abantu canke bakeneye konda pour la santé canke bakeneye konda kubera badashaka kuvyibuha izo ni question umwe wese kuko umwe wese mu buzima bafise target bafise ikintu ashaka gushika ko aim rero nimba wewe ukeneye konda pour plaire aux gens je te jure que bizokugora parce que nzi umurundi kazi ndazi societe turimo niyonda surtout que turabakobwa ndi sûr et certainement hari abazomubwira warakorojinda hari abazomubwira yo basha ufise ingorane nyabaki waragwaye wahuye n'ibibazo usigaye ufise ingorane urumva bazokoma bibaza yuko ari ingorane umva ntibazokwigira bibaza ko bibari nka sport basi yagize canke ama régime quelconque bazokoma bibaza ko ari ingorane si naho keneye konda pour s'approuver tu peux t'approuver en étant une femme ronde quand même nibaza ko kwiapprova bidasaba kugira canke konda canke ushaka kwiapprova ntibisaba no kutayeje nibaza kwitajamwe kiretse hasigaye rero na Miss Ronde imagine hibaze vraiment nacu batabakanye suffit no kwiyakira hama kuri société burundaise no babwira okay gutangara c'est vrai bashobora gutangara kuri kwiko badatangarira bonzo none hari abatangarira peut-être ariko umuntu yonze cyane hari nkora mbona bamwe batangarira ariko igituma badatangarira abantu bonze ni kubera abarunzi benshi vraiment nibavyibushe cyane muri quartier urashobora gusanga muri babiri muri batatu umva c'est pas commun niyo mpamvu peut-être batabatangarira ariko kubatangarira sivyo vyari bibi je nshimika kuri naho batangarira ntuba blesse umubwire ijambo rimublessa si ushaka no kumuhanura basi mwaborde muri ahantu privé umubwire ati ndabona peut-être ko sinzi ibyo umubwira amagara yawe arabangamiwe canke je sais pas quoi eko hamubivuge basi urabugenzuko apana mugabo en l'air apana mwibarabara apana kuba kumutuma urutoki ugeti ngo we naka uya bimugire basi ahantu yiherereye yego hama ikindi naco ndashima abantu bamwe bashigikira umuntu you know yego nkaje hari abagenzi bamwe vraiment bashigikira bakambwira nice it's okay n'ubuzima bwiwawe tout le monde a une différence twese ntidusari abonzari abirabura abinzobe harasi umushatsi arabato umva uri différente c'est tout erega kuba différente ça fait de toi spécial et unique ico rero nico nashaka abantu bumva tu es spécial tu es unique tu ne dois pas ressembler à quiconque ntutegerezwa gusa n'abantu bose kuko utumva yuko kuba ronde kwawe kuvyibuha ari kugira différence mu bandi yego nico je novuga ego ndagushimira cyane nice kubona wampaye kano kandi ego ugize neza hanze nibaza ko hari abantu benshi bari bakeneye kumenya bari bakeneye bari batiyakiriya batahora biyakira ariko inyuma y'ivyo uvuze bashobora kuvuga ati finally reka nambara agakanzu keza reka nshaze nk'abandi bakobwa muri kanambare udukanzu twiza reka basa nukuri sinzi kise kandi harimo beza rero harimo beza cyane harimo nanje abo mfiti abaninspira bavuga inspiration agenda ikora kuri naka abantu nukuri sinzi yego abantu nyene usanga baberewe à leur manière
ego ari nk'umuntu yambaye nice kwambara bikini kagenda mu piscine zambya umenya etonnement nyene barabiyeba no koga aya ariko ndashaka iyo foto sekurungiki urumva ego nkagira ko je dédicace quand même turafise groupe aba mama abakobwa bavyibushe beza vraiment ego bitwa les plumes ego okay ego aho bari hose ndababwira ko n'abana beza kandi akunze ingene biyakiriye ndagushimiye cyane reka shimire bariko baradukurikira mwese aho mwari muri muri abantu banje byatari muramubizi ahandi ndababwire ni on se revoit mu kindi kiganiro upa